ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe mwese mwahisemo gukurikira imbonesha kure y'igihugu kaze mbona makuru tugira ngo tubashikirize jewe Diomede Hatekimana na mugenzanje Alain Christel asigurira abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga akoresheje imenyetso n'amakuru rero wagize n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yafashe indege imushikana mu gihugu c'Ubutaliyano. Gervais Ndirakobuca ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yamenyeje ko ari mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire. Kuri uyu wa mbere umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yuguruye icese ihinguriro rigiye guhingura ifu y'ibigori irimo ingaburo. Murano makuru muraza kubikurikira kaze mwidonido ryayo. Inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa mbere mu nama idasanzwe irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kirimba kwa Ntare. Mu vyo bihweje harimwo integuro rishinga amafaranga leta izokoresha mwaka 2023 ushira 2024 kaba muzo gukurikira idonido ryavyo hanyuma. Nuko narimeje kubamenyesha umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yafashije indege imushikana mu gihugu c'Ubutaliyano. Gervais Ndirakobuca yamenyeje ko ari mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire n'umukurikire. Ruzodushikana mu gihugu c'Ubutaliyana aho tugiye twitavye ubutumire bw'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu kugira tugende kuvugana ibijanye n'imigenderanire hagati y'igihugu cyacu c'u Burundi hamwe n'igihugu c'Ubutaliyana. Iruhande yo kuvugana ibijanye n'imigenderanire kandi tuzoboneraho n'akaryo ko kugira urugendo shure muri ico gihugu c'Ubutaliyana aho twifuza kuraba ukuntu icyo gihugu giteye imbere mu by'uburimyi ubworozi eka mbere n'ivy'amahinguriro. Kubera yuko tuzi neza ko natwe uwo mugambi nyene icubahiro yawuhaye ikibanza ca mbere muri iki gihugu cyacu c'u Burundi, twifuza rero natwe kugenda kwiga muri ico gihugu c'Ubutaliyana, twige ukuntu bagira uburimyi, ukuntu borora, eka mbere n'ukuntu bahingura ivyo barimye n'ivyavuye mu bworozi. Ivyo tukabigira kubera yuko tubona neza yuko mu gihugu cyacu c'u Burundi turavye no munsi ihindagurika ry'ibihe riguma rituma umwimbu utaduga, ariko twibaza neza yuko turahuye ubwenge muri ivyo bihugu bimaze gutera imbere mu vyo gukinga ibijanye ihindagurika ry'ibihe. Nibaza ko nako dushobora kugira kutuzanira ikimaze gikomeye muri iki gihugu cyacu c'u Burundi. Uyu wa mbere umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yuguruye icese ihinguriro rigiye guhingura ifu y'ibigori rimwo ingaburo. Iyo fu ngizokora kandi mugambi wo kugaburira abana mu mashure. Fabien Niyonizigi. Iryo hinguriro Unicorn rizofasha guhingura ifu y'ibigori irimo ingaburo zikwiye yuguruwe icese n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba ari n'umuhetsi w'umugambi wo kugaburira abana mu mashure. Waserukiye Fondation Rockefeller n'uwaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu PAM bafashe mu mugongo uyo mugambi bamenyesha ko bashimishwa cyane n'inguvu leta y'u Burundi ishira mu mugambi wo gufungurira abana mu mashure, nabo bakiyemeza ko bazobandanya gushigikira. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo hinguriro Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko guhingura iyo fu bizotuma ibice 50% vy'abene gihugu b'abarundi bazoronswa imfungurwa zikwije ivyangombwa na rigiya basanze ko ibice 50% vy'abene gihugu b'abarundi bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 14 abo nabo bakaba bari mu mashure. Mwijambo giwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arashima intererano zishira hamwe mpuzamakungu PAM mu gufungurira neza abana mu mashure, ndetse akamenyesha ko intumbero ya leta ari uko kira munwa w'umunyeshuri wese uronswa imfungurwa zikwije ivyankenegwa. Bimwe mu bikorwa nyamukuru mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujeje iterambere mu Burundi OPDD mu mfunyapfunyo harimo kurwanya ugufungura nabi
hamwe no gushigikira umugambi wo kugaburira abana ku mashure. Ni mu gihe rero kugwiza umwimbu hamwe no kurwanya gufungura nabi ari bimwe mu bihanze ibihugu bitari bike vya Afrika n'Uburundi burimwo. Hano mu Burundi rero gufungura hamwe no kuronka ibifungurwa bikwije vyangombwa eka ndetse no kwitaho indero y'abana ni kimwe mu biragishinga leta y'u Burundi yo ivuga ko umunwa wose utegezwa kuronka ico ufungura, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Tukaba kandi tumaze kubona ko abene gihugu bose bamaze gufata nka nkama uwo mwitwarariko. Umwitwarariko rero wanje akaba ari uwo nuko abana b'u Burundi bofungura neza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yatembereye muri ryo hinguriro kugira ngo yibonere ukungene bahingura ivyo bigori, akaba yamenyesheje ko n'abahinga babijejwe bazopima ko izo mfungurwa zikwije ivyangombwa. Imiryango hitanu yo muri quartier Nyamugari yahuye n'isanganya ry'umucanwa yaronkejwe imfashanyo n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega. Abashikiwe n'ivyo vyago barakenguruka umutima uranga abo bitoreye, bakabasaba kwamana umutima wo gufasha abagize ingorane zitandukanye. Ejide Irakoze. Iyo mfashanyo yatanzwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Gitega yari igizwe n'ivyankenerwa nk'amavuta yo gufungura, amasabuni, ibitenge n'ivyo kwifuka nk'amashuka n'uburengeti hamwe n'ibindi vyankenerwa. Ku izina ry'abo batowe mu ntara ya Gitega, umushinga amateka Denis Karera yamenyesheje ko bakozwe ko n'ivyago vyashikiye abo bantu babuze ivyabo bihitanywe n'umuriro, baca baranyaruka kwifatanya nabo mu kubaha ivyankenerwa. Bari twaje gushigikira imiryango ishika kuri 5 yabamwe ari mu rupangu yahuye n'ivyago, aho isaga yabamwe yahiye iratokombera, yarimo byose birasha. Ari nayo mpamvu twavuze kwiti nk'abene gihugu dusanzwe duserukira twarisuganije turagira icyo bitorokanije kugira ngo tuze gushigikira n'imiryango ishobore kubandanya ubuzima bwa misi yose bimeze neza. Ku ruhande rw'abaronkejwe iyo mfashanyo barashimye uwo mutima w'urukundo no gufatana mu mugongo uranga abo bitoreye, bagasaba kubandanya bashigikira n'abandi bantu bari mu bibazo bene ivyo. Twashaka kubakengurukira by'imva mutima kukuntu abashinga amateka n'abakenguza amateka twitoreye baje kutwitaho. Ni ikintu kigaragaza ko batwiyumvira ko ukuvuga bafise ku rukundo, si twagene no kuvuga bafise ku rukundo abene gihugu. Lejo ni mwumva handi ha dusingorane muze mubashike ko nkuko mwadushitseko. Mwamenya yuko imiryango 9 yo kuyobora rya kabiri muri quartier Nyamugari, aho benshi bita mu Giswahili, ariyo yaburiye ivyabo muri iryo sanganya ry'umuriro. Ikigo kizira ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN mu mfunyapfunyo mu Gifaransa gihamagarira abadandaza batanga ibidandazwa bidakwije ibisabwa ku baguzi guheba iyo ngeso kuko ngo bitatanga ishusho nziza ku gihugu. Leopoldine Kamenge. Gukuraho utunenge twibonekeza mu bisata bitandukanye na cyane cyane cy'ubudandaji niryo hangiro ry'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuziranenge BBN. Ni muri yo ntumbero nyene ico kigo guheruka gushiraho umugambi mukuru w'igihugu w'ubuziranenge. Umuyobozi mukuru w'ico kigo aramenyesha utunenge tumwe twibonekeza. Muramubona abadandaza keshi yo bagize inama bavuga yuko ngo ibintu byacu iyo turiko turabishora hanze ngo Tanzania ngo bishitseyo ngo bavuga ngo babanze basubire babipime. None boreka kubipima gute uwoza ngaha i Burundi akagenda ku isoko kwa Siyoni agasanga amavuta y'amamesa ari mu icupa rya Kinju ririko marke ya BBN, bo kwemera gute ivyo tuba twakoze? Turafise ingorane cyane, turaronka amakuru ferabeto zinjira i Burundi ntizimeze neza,
inzoga kike yamaza abantu, inzoga hozagara yamaza abantu. Muribuka yuko twavuze ibintu by'iminzani, tugenda Igitega tugasanga bamaze kuderegra bivya abantu, tukabisubiza ku rugero mugabo kubera amapompo bakoresha ingene ameze, ukura ikirenge basubiye kuderegra. Twaravuze yuko dutegerezwa yuko amapompo yohinduka kandi turiko turabitegura. Umushikiranganje aguma twishuza, turiko turategura ordonnance bijanye kugira dusabe ababonto bose badandaza ibitoro guhera mu bigega aho bishikira hari Igitega canke muri sipe ngaha n'ahandi, tuba kontrole neza abantu bareke kwibwa. Mu rugamba rwo kugwanya utwo tunenge, Severance Ndayikengera ahamagarira umurundi wese kugira icyaterereye kugira igihugu kiratwe ku masoko mpuzamakungu. Amategeko atugenga arabivuga neza. Ibintu bitameze neza bishobora konona amagara y'abantu canke bidashobora kuja ku isoko ngo bihiganwe bizane amafaranga mpuzamakungu, n'ibintu tudashobora kwihanganira. Ntidushobora kuguma hahandi, dutegerezwa kujana n'ibindi bihugu tugatera imbere. Tukaba turiko turasaba umurundi wese, iyi si ntambara ya BBN, oya yategerezwa kuba intambara y'umuntu wari we wese. Mukamenya ko amerekero y'igihugu ari uko gushika mu mwaka wa 2026 atatunenge twaba tucibonekeza, haba mu bihingurirwa mu gihugu, mu bijanye no gutunganiriza abaguzi n'ibindi. Tugarutse ku makuru avugwa mu ntara ya Gitega mu makartier amwe ku mugwa mukuru wa politike haribonekeza ubukene bw'amazi. Abene gihugu basaba ishirahamwe Regideso kubaronsa amazi gutyo ntibandure indwara ziva kwisukurike. Celestin Shimirimana. Vyerekeye ukuronka amazi meza mu bice bimwe z'igisagara ca Gitega ntivyoroshe namba. Ivyo vyerekeye nk'amakartier ari kumpera z'igisagara. Hakaba ari nka quartier Nyabututsi. Abene gihugu twashoboye kuganira biyo quartier bashikiriza ko amazi yishirahamwe Regideso ashobora kubura ku mavomo mu gihe c'imisi itari mike. Sanzwe amazi ya Regideso sinova kaboneka cyane. Haragera igihe dushaka kumara nk'indwi atamazi dufise. Mu gihe mwico gihe atamazi twa dufise tusha twikora ku migezi yo mu mwonga. No kuvuga rero hano tuyavoma ni kure cyane. Ni kuvuga ni kilometero n'insu canke ibirometero 2. Dusaba yuko amazi muri Regideso botuzana amazi menshi akareka gukama kuko yakamye natwe cyo bituruhisha. Muri yo quartier ya Nyabututsi abashasha bahagerereye abatari bake bavoma amazi muri yo mwonga kubera ko Regideso itarabegereza amazi aho baherereye. Eka muri yo mwonga haranavoma kandi abegerejwe amazi na Regideso mugabo bari mwikena ryayo. Nkuko mubibona ku masanamu, iryo vomo rihuriramwo n'ababa ku mitumba ibiri y'akarere ka Nyabututsi. Isuku ry'amazi kuri iryo vomo rishobora kudashemera. Nkuko twayimenyeshejwe nabo twahasanze, birashika iryo vomo rikamigwa n'amazi y'inkukura avuye ku mitumba irihanamiye kubera imvura. Ibijanye n'ikena ry'amazi ya Regideso ku minsi itari mike birerekeye n'ayandi makartier y'igisagara ca Gitega nka quartier Mushasha na Nyabisindu, nkuko twabishikirijwe n'abahaba batifuje kubishikiriza icese. Kuri uyu wa mbere abarongoye abandi mu gipolisi bahawe inyigisho zizomara imisi 3. Ni inyigisho zijanye no kumenya ingene bitwara iyo bafise umwitwarariko mu kazi, gestion du stress muri rw'igifaransa. Elsie Kamukama. Abakurikiranye inyigisho zijanye n'ivyinyifato na polisi yo mu nzego nkuru z'igipolisi batoye mu bandi abo bitaba point focal bakaba bazihawe n'abahinga mu vyinyifato baje bamwishira hamwe rivura ibikomere vy'umutima Kapami Foundation. Izo nyigisho rero ahanini zikaba zarezerekeye kubigisha ingene bofata umwitwarariko bategwa n'akazi kabo ka misi yose, ico bita mu gifaransa gestion du stress, nkuko vyavuzwe na Prosper Ndayikeza umwigisha mu vyerekeye ingwara zo mu mutwe. Mu bisanzwe iki cigwa cunganirwa n'ibindi vyinshi. Ino munsi twari ku kijanye na connaissance de soi kugira bimenye. Mwabonye ko twababwiye imero, uburo twari ko turababwira uruhagarara n'ico rushobora konona ku mubiri,
ku magara ayagaragara no ku magara yo mu mutwe rero nko ku bapolisi mu kazi kabo ka misi yose n'abapolisi benshi bigenda bigaragara yuko bashobora gushika mu zabukuru tukabona bafise amamaradi metabolique amamaradi cardiovasculaire hypertension kandi byinshi bikagenda biva ku ma stress yavuye ku kazi canke le stress du travail rero iki cigwa kiri mu ntumbero yo kugerageza kugabanya amariske psychosocial aboneka mu kazi ka misi yose k'abapolisi. Mwamenya ko mu gihe bene izo nyigisho zahawe abapolisi ubushakashatsi bwakozwe ngo bwerekanye ko ibice bigera ku 72 n'igice bitandatu kwijana by'abarundi ngo bagendana ihungabana batabizi. Mu bijanye n'amagara y'abantu nyene umushikanganje yajejwe kubungabunga amagara y'abantu Sylvia Nzeyimana yatanguje icese kuri uyu wa mbere itangwa y'ibikoresho byo kuvura mu bitaro vy'amakomine akaba yamenyeje ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kuronsa ibitaro amakomine yose uko ari 119. Safi Bahati Josephine. Ivyo bikoresho vyo muri laboratoire vyo gupima amaraso hamwe n'ivyuma bimurika mu mubiri bita ecographe nivyo bikoresho leta y'u Burundi yatanze ku bitaro vy'amakomine yose agize igihugu cacu bikaba vyaguzwe ku mafaranga arenga imiliyardi 14 y'amafaranga y'amarundi hariyo kandi n'ibitanda amamatera amataburiya ivyuma bifasha kongerereza impwemu ku bagwayi bita concentrateur d'oxygène mu rurimi rw'igifaransa ibikono bibika impwemu bombone amapikipiki ivyuma bimurika mu mihogo n'ibindi navyo bikaba vyaguzwe ku mafaranga ya leta atunganywa na PNUD n'ikigega c'isi yose kijejwe kugwanya sida ikituntu na malaria hari kandi n'ivyaguzwe n'ishirahamwe OMS ku mafaranga arenga umuriyardi w'amafaranga y'amarundi bikaba bigizwe ahanini n'ibikoresho bifasha abaganga kwikingira bariko baravura. Sylvie Nzeyimana yamenyesheje ko ni mu nkendo leta y'u Burundi yemereye abenegihugu muri politike yo kwegereza amavuriro mu benegihugu. Ubu naho mu bijanye n'inkino Egide Irakoze atubwire inkino z'umupira w'amaboko volleyball zabaye kuri uyu wa gatandatu no ku Imana hariya ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Izo nkino za nyuma mu bigeme Kayanza United bambaye imayo z'ugwatsi rubisi yatsinze umugwi wa Makamba bambaye iz'ubururu iseti 3 ku busa hanyuma umugwi wa Gasaka w'Ingozi utsinda umugwi Agakura w'Imwaro iseti 3 ku busa nyene. Mu bagabo umugwi wa Buragane w'Imakamba bambaye izitukura batsinzwe n'umugwi Amivo w'Ibururi bambaye iz'ubururu iseti 3 ku busa. Imigwi Amivo mu bagabo w'Ibururi n'Agasaka w'Ingozi mu bigeme icibona gutahukana ibikombe n'amahera agera ku bihumbi 500. Nayo imigwi yabaye ya kabiri ariyo Buragane na Kayanza United ironka amafaranga 250. Urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko volleyball yamenyesheje ko iryo higanwa yo hagati mu gihugu ryatunganijwe kugira ngo hatogwe imigwi ya mbere izohura n'imigwi y'Ibujumbura. Imigwi yo muri interieur yo banza nyine ikazibanza guhiganwa tugatora muri ya mbere. Iya mbere rero akari ishobora kuja muri faze ya kabiri ya championnat national. Nuko rero ni zomvo ziri higanwa kugira ngo imigwi hagati mu gihugu no kuvuga ibikiye muri Ligue Interieur kine hanyuma habemwe n'uwa mbere uronka igikombe cawo n'amapri n'uwa kabiri uko waba kubango no kubakobwa hanyuma rero itandatu ya mbere ku bango n'abakobwa ari icija rero gukina ikice kira kabiri ca championnat national. Mumenya ko iryo higanwa ryari ryahereye ku ca kane gishira icanyuma aho imigwi y'abagabo n'iyabigeme yaje iva mu ntara za Makamba, Bururi, Mwaro, Ruyigi, Ngozi na Kayanza. Tukivuga ibijanye n'inkino nyene mu makuru y'inkino yaranze hindwi twaraye turangije tugaruka hanini ku nkino zo kwinonora imitsi zatunganijwe n'ubushikanganje bwo kwivuna abansi. Dieudonné Ndacayisaba.
Mu nkino zo kwinonora imitsi harasozerewe ihiganwa ryo gusiganwa ryari ryatunganijwe ku rwego rw'igihugu rikaba ryari ryahuje abanonotsi bavuye mu ntara zitandukanye. Ku metero 10,000 rero niyo Mwungere Desire wo mu ntara ya Bururi niwe yagize umwanya mwiza w'iminota 30 n'amasegonda 38, iminota 13 n'amasegonda 50 ku metero 5,000. Ninije Odile wo mu gisagara ca Bujumbura nawe yagize iminota 17 n'amasegonda 53 ku metero 3,000. Ndayikeza Make w'ibururi yirutse iminota 8 n'amasegonda 26, mu gihe Ngabirano Hosine w'ibujumbura yirutse iminota 10 n'amasegonda 15. Abana bafise imyaka 9 hamwe na 13 bakaba bahiganwe ku metero 2,000. Akayezu Chrise yirutse iminota 7 n'amasegonda 2, mu gihe Bukeyeneza Chantal w'ibururi yirutse iminota 7 n'amasegonda 9. Ku metero 800 Biziyamuremye Rodrigue wo mu gisagara ca Bujumbura yirutse iminota 5 n'amasegonda 4. Dusabe Charlene wo mu Ruyigi yayirutse iminota 2 n'amasegonda 25. Abagize imyanya myiza muri iryo higanwa bakaba bararonkejwe udushimwe. Ubijanye no kwinonora imitsi nyene harasozerewe amahiganwa yo kwinonora imitsi yari yatunganijwe n'urwego rwo kwivuna abasi, aho bahiganwa ku bisata bitandukanye ku bahungu n'abigeme, kwiruka ku metero ngufi zigereranye hamwe na ndende, gutera iminara, gutera amacumu, gutera ingasiro, gusimba uburebure hamwe no mu kwiruka bahererekanya inkoni. Abanonotsi bigenje neza muri ayo mahiganwa bakaba bararonkejwe udushimwe. Umukuru w'urwego rwo kwivuna abasi yari yateye iteka ivyo birori. General Prime Niyongabo mu ijambo ryiwe akaba yaramenyesheje akamaro kayo mahiganwa. Ihiganwa nk'iri rirakomeza umutima ufatana mu nda no gusenyera ku mugozi umwe nk'abasangiye koko gupfa no gukira hamwe no kwiyumvamwo urwego FDN. Mu mupira w'amaguru naho ibikorwa vyo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru Stade Intwari vyarabandanije, aho abakozi bo mu ishirahamwe rya mituwere abaharukiye mu ishirahamwe ryo gushigikirana basanzwe bari mu nzego zo kwivuna abasi n'umutekano hamwe n'abandi basanzwe baba mu gisagara ca Bujumbura bakaba bari baje guterera agacumu kubumwe bikorwa vyo kubaka ico kibuga. Kabariye Ndikuriyo arongoye umugwi ujejwe ibikorwa vyo kubaka ico kibuga yamenyesheje ko ibikorwa vyo kubaka ico kibuga bigeze ku ntambwe ishimishije. Mu minsi 45 isigaye ico kibuga kikazoba gisa neza. Abari bitabiriye ivyo bikorwa rusangi bose bakaba bagiye baterereye imifuko y'isima. Xavier Ndikuriyo akaba yarabakengurukiye. Iheze kugira indi Zambia canke Dar es Salaam biratwara ukwezi canke indwi zibiri zitatu. Rero duhamagarire amashira hamwe amwe yari yaraje muga no kwiyongera se bibo kigwa nk'iki, kandi benshi bararyohewe kuko barabonye yuko igitera imbere. Xavier Ndikuriyo yarashimiye kandi abandi bose bamaze kwitanga uhereye ku makomine agize Uburundi, leta y'u Burundi hamwe n'abandi, ngivyo rero bikaba bibaha inguvu. Unaho dutandukire yavugwa mu makungu. Ibihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bisaba imigwi hanganye muri Sudani guhagarika intambara. Aho ni nyuma yaho haciye imisi 3 abanyasudani badacaruka. Prosper Bizimana. Ugwamo rw'inkoho nigo ruguma gumvikana mu gisagara ca Khartoum, mu mabarabara imiduga ya gisirikare niyo inyuragirana. Abanyagihugu ubu ntibabasha gusohoka mu mazu biturutse kuri iyo ntambara iri hagati y'igisirikare ca leta n'umugwi ugwanya leta. Uyu ati ntivyoshoboka yuko mpirahira kuva muhira, n'ibisasu biguma bibomboranya. Ati mu mabarabara nta umenya atuye n'umusirikare ari ku ruhande uru canke ruriya. Ingwano rero hanini zikaze iruhande y'ikibuga c'indege ca Khartoum n'ibibanza bikomakomeye ndangagihugu nko ku kirimba c'umukuru w'igihugu n'ibiro bikuru vya gisirikare. Ubu ngo bisa nibigoye gutahura n'indabazwa bimwe n'ibindi. Uyu ati imigwi ihanganye yose umwe wese uvuga ko ari wafashe uturendanga gihugu nk'ubi Khartoum abantu ntibagira umuyaga nkuba, amazi, ibifungurwa eka mbere n'imiti nkenegwa bashobora gukenera.
n'abantu rero bake batimba bakaja mwibarabara i Khartoum basanga utuzu tw'utudandarizo twugaye mu makartier amwe y'Khartoum umuyaga nkuba kuva ku munsi wa gatandatu ntibagira ivyo nkuko ishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ribivuga ngo bifise n'ingaruka mbi kuko haca habura n'ingena amaraso kuba yakenera abikwa iyo ntambara rero iri kibera ku mugwa mukuru Khartoum irateye ubwoba n'uturere tundi tw'igihugu ahani nka Port Sudan na Kasara mu seruko Ayerobeyi hagati mu gihugu eka mbere no mu burengero mu buraruka Imorwei umugwi w'igisirikare yanganye na leta urongowe na General Meti berekanye amasanamu bavuga ko ari bo bafise mu minwe ubu ikibuga c'indege n'ubwisirikare ca Sudani co kibibeshuza ibigoye rero ubu gutahura uvuga ukuri iyo nkuru ivuga intambara iri kwera muri Sudani niyo dusozereye ko amakuru twariko turabashikiriza reka ndabashimire mwege mwese mwayakurikiranye mubona muryoherwa n'ibiganiro by'umuresha kure yanyu murakoze